ku civugo kigira kiti mbega urugo rwiza rurashoboka, ingo zarahawe inyigisho zishingiye ku gukomeza umubano mwiza mu ngo. Izo nyigisho zabereye mu mpera z'indwi iheze mw'ishengero ry'urutare i Buye muri komine Mwumba intara ya Ngozi, aho zatumiwemwo abubakanye bo mu masengero atandukanye. Kubw'umwigisha w'uwo munsi ngo urugo rwiza rurashoboka, ariko ngo bisaba yuko ruba rurimwo Imana. Ikiyago hagati y'abubatse kirakomeye. Niyo muyagira utubagoye muba bagenzi, umugabo wawe niwe mugenzi wawe Femmes, umugore wawe niwe mugenzi wawe Femmes. Amen. Icya kabiri, gusengera hamwe, fatana amaboko mwinjiye mu cuma mupfukamira Imana muri babiri, ko musangiye gupfa no gukira. Gusengera hamwe muri babiri, imbere ko gusengera hamwe n'umuryango. Icya kane, isuku ku mubiri, mana yaje. Rero ngire ndahatebe, iki ni ikibazo nationale, kirazira kikaziririzwa yuko umugore n'umugabo binjira mu gitanda batoze, mpava mumbwira ngo ndabazanira amazi mu nzu. Kandi ko utagenda uricishagiza neza, ufise n'utuvuta tumoto ga parfuma. Buye vya parfum twisiga tugiye kwibarabara ntizikenewe, zikenewe mu gitanda kugira umumotere neza, akumotere neza. Ko bajya abanyagahinga uri kuri motereza neza ntibanakunezwe. Isuku mu rugo rirakomeye cyane. Isuku mu vyumba muryamana, mwige kugira isuku, ata politiki irinze kubijamo, leta iteze kubijamo. Imbere y'inzu, mu nzu, inyuma y'inzu, aho ubaye hafi no hafi. Haleluya. Isuku aho uryama, isuku mu cumba, isuku mu nzu bwa sugumwe, isuku hose. Ibe Imana iranga umwanda mu vyibuka abanyisirayeli babwiye ati mudakuye imicafu aho muba mu mahema yabo sinzogenda nje. Imana iranga umwanda ni sinye diabolique, imicafu ni sinye satanike. Mugira isuku ku mibiri yanyu, apana kubesha abantu ngo wisukuye naho nagapude bisize maso wanasokoje naho indani vyarabotse. Gira isuku kuva hagushika hasi. Kubatunganije izo nyigisho ngo barizeye yuko izo nyigisho zizohindura vyinshi mu bubakanye. Mpamvu twiyumviriye gutunganya inyigisho ku bubatse nuko dusanzwe mu byo dusengera harimo ingo n'imiryango. Rero twasanze gusenga ni kimwe, ariko duca dusanga abantu iyo batigishijwe barasenga ariko ntibahinduke mu mitima yabo kubwo kubura inyigisho, kuko ahenshi usanga nubwo baba bari mu masengero ugasanga abantu ntibariko barigishwa inyigisho zerekeye ingo n'imiryango. Rero twarabonye ko gusenga gusa bidahagije, ahubwo dukeneye yuko abantu bamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana bagashobora kubaka ingo zabo neza. Imisi yose iyo umuntu ateragiye imbuto aba yiteze kwimbura. Rero turiteze kubona ngaha ingo aha twigishije ivy'ingo n'imiryango, ariko ingozi tuzokwigisha abamama n'abigeme ivyerekeye ingene bashobora guteramira ingo zabo mu kuzisengera, mu kuzibera amaso, twifashishije amajambo y'Imana tuza kubona mu ijambo ry'Imana ry'abacamanza, mu gitabo c'abacamanza, aho tubona mu gice cyaho ca 4 umugore yitwa Debora yahagurutse akaba umucamanza wa Isirayeli. Hanyuma hampande yuko yari umukenyezi yubatse urugo rwiwe neza, yarashoboye no guhagararira igihugu, aramuvugishwa w'igihugu, aracira imanza abanyagihugu, ndetse muri izo nyigisho ziwe aravuga yuko igihugu c'Abisirayeli kitari kikigendwa gushika umunsi yahagurutse agahaguruka nk'umuvyeyi wa Isirayeli. Rero natwe duhagurutse nk'abamama basengera igihugu kugira ngo tubone impinduka mu gihugu cacu, tubone igihugu cashikiriye amasezerano y'Imana yagisezeraniye. Abakurikiranye izo nyigisho bose barashimye kuko ngo ivyahavugiwe vyari bikenewe kandi ngo bizobafasha mu gukomeza ingo zabo. Jewe inyunga no kunganira akantu kakoze ku mutima wanje n'utundi twinshi mugabo ugatwamwe gusangira kumbura n'ikijanye na gestion. Mwigeze kutubarira yuko
kenshi na kenshi umugore atamenya amahera umugabo afise na konti atayimenya canke nyene kimwe dukora akatunyegeza mugabo cyo nagomba kunganira yuko ari ikintu ciza cane mu gihe umugore amenye ivy'umugabo kuko igihe kenshi hashobora kugira ingorane ugasanga umugabo agize ikibazo ariko umugore ntamenye ibyo afise ugasanga biguye ku muryango abyonona umuryango. Nanjye mpagurutse gushima inyigisho batwigishije, shimira uno mukozi w'Imana yatwigishije. Yesu nashimye. Batwigishije ngo gusohokana. Hariho umugabo atokugira yiyumvira yuko yogukura muhira ngo mugende aguhe iyo fanta cyangwa aguhe icyo cyayi muri kumwe mu kimwe uramutangura. Yesu nashimye. Mwatubwiye ngo umugabo atashe ngo umuntu aramwakira akamuruhura ibibazo yoba yagize aho yarara. Natwe turi abakenyezi mu rugo turagira ibibazo, ugakora umwana muto mukuru ukarima impene kuvoma nawe ukaruha. Mugabo hariho n'abagabo bafise ingorane. Mbega uwo mugabo azoza ukamubonera imbere y'iziko. Yesu nashimye. Ntiwigeze umenya ko yanaje shaka abakijijwe namba urugiguguruye namba ari saa mbiri namba ari saa tatu ukumva muri saro hari n'igihe wikanga wibaza ngo nteka ari umuntu abinjiranye. Yesu nashimye. N'abagabo bamwe bacu mubigishe nabo nyene gupiga hozi tubahe karibu. Yesu nashimye. Kuko ntuzomubona yagushikiriye imbere y'iziko n'ibyahimba namba wagodotse akabido wagodokanye aho gatereye kugira uze gutoratora udukwi wumve kagusanze imbere y'iziko aho wicaye. Mbega uzomenya kuvuga ngo kariba atawatuze hozi. Yesu nashimye. Mbega woba wiyogeje hoho iyo suku batwigishije urashoboye kwiyoza? Wewe ntiyiyoze. Yesu nashimye. Kuko n'abagabo benshi atokwemerera utomenya icyo yagiriye muri dushe, nawe ntiyomenya icyo wagiriye muri dushe. Yesu nashimye. Washaka ugororoka ukinyukura wewe nyene ukinyukura nturire umubwira ngo unyuze mu mugongo kuko ntimuvugana. Yesu nashimye. Mbega ko batubwiye ngo gusengera hamwe nk'igicaniro, hariho n'abakijijwe niyo wamubwira ati mbega ntidusenga kakwishira ngo mbega gusenga ni kuvuga rwose. Urumva jewe nduserukira abandi, hari igihe naba ndabyumva hariya cyane nkabyumva hariya mugabo wagiye biringo zose. Yesu nashimye. Wewe nangu nifasha ati wisengere n'abana wewe agaca haguruka akaza kuryama. Mbega umusanze muri ka cyumba kibaho yiryamiye we namba byagukundi ukaja muri saro ugapfuka mugasenga uzosubiramo ngo mwami Yesu. Yesu nashimye. Umuntu w'umugabo nawe nyene abuze urukundo nawe ubwawe ngo akunezereze atahanezerewe avuga ati hozi nawe uti karibu noneho uzovuga ngo karibu atawatuze hozi. Umwami Yesu n'abahezagiye. Izo nyigisho zikaba zatunganijwe n'umurwi w'abakenyezi b'abasenzi aho bakunda kwita abinginzi basengera igihugu mu bisata bitandukanye n'ingo zirimwo. Uwo murwi bise Femmes vaillantes ukaba uri mu bihugu bitandukanye vya Afrika, ukaba watangurijwe mu gihugu ca Nigeria.